ya miti yo mu nshuti ya bose kumbira yobe oya urayitoye tuja kuyikora uramenya amabanga yose urayatwaye aja buca nabo bakora imiti yabo nawe urayikora cyangwa muje kuhinyanyura digobwe kwe ubundi rero ibi ni ivyo mwateye biturabitera turabifise mu mirima yacu twebwe dufise imirima myinshi nabonye aho twagiye gutera amadorari narabonye mwaranarimye n'amadorari cyamwe ntimworoshe ndakeze amadorari turayakeneye kugira ngo nyene ntidusubire kuza turakena ibitoro ngo dukene n'imiti urabona hatiko turagabanya amahera yagiye mu miti nani rya miti iza kugugwa hanze bibaza wivuje nka mu nshuti ya bose hari amadorari atuzanira nta madorari hanyuma rero ya madorari nayo agaca kugura ibindi bitakene ibindi canke indi miti twe tudakora rega hatu batiko turafasha kugira ngo nya madorari aboneke canke ayo mafaranga y'abanyamahanga urabona biranangwa no kugira iby'amahanga y'amanyamahanga kugira ngo agwire kugira ngo akore ibitaboneka ngaha aze kugura ibyo tutashobora kuronka kuko rero nk'uburyo ukivuza ukagura uwo muti w'ikirundi wonka mu nshuti ya bose nawe ufashije kugwiza ya madorari kugira ngo vya bitoro navyo biboneke none mbaye kuburiye ubunyoye umuti kandi we guteza gukoresha uwo mu mahanga we kugurwa mu madorari ya madorari rero kubera wowe utagiye kugura uwo muti bica bisaba yuko ya madorari acagura ibindi tudafise ngaha nini miti ubona bibiki chimbo mengo ni imboga mengo ni imboga mengo ni rengarenga ni imboga no kutirya baraziki bazitetse ari uri gukora umuti niko ntegura isombe utegura isombe nitubogasha isombe zimeze uko yani wazi yani nimwe mwazitereye nyine dusoroma iwacu waraje ngo bisoroma hehe ibintu byose byabaye imari ibintu byose ni imari kwe hari yararukibona yarara n'amahera arugomba gukora umuti ngomba nkora umuti kwe mugari ibindi bintu canganye ibindi bintu canganye ndapanga none ubona ari bimwe bali shani n'amababi sam imiti korikoranye ndacakoranye n'ibindi hariya ntumva ko bahondagura hariya korikoranye kitabizo bakita agasabiko neko kavamo umuti uvura iki kavamo umuti uvura iki sinabimenye tarashika hariya bawutangira none ukora no uvuga ati ndiko nkora umuti uzokiza ibi nibi batiteranye ibi nibi bo bari fite laboratoire baba bazi icyo bariko barakora nawe rero uzobimenya bibaze kuva muri laboratoire sindabimenya kuko sininjira hariya batangira umuti bari mu kigo inshuti ya bose kumbe haragabuye inshuti ya bose haragabuye harakaze bamwe bose no canda bitwara canda gukora iby'iwanje uri umuyobozi nagira urabire kuriwe kubimenya byose umuyobozi nzi ko ayobora abantu benshi kandi batanze imitahe yabo ari benshi muga nivyo nivyo nk'ubura amatari ko ari umuyobozi w'intara ya Gitega abarimye arabatwara abashoferi arabatwara abamotari arabatwara umva dakora bitandukanye na mu kigo biba bitandukanye je ntwara benshi nkana iko ndafasha bariko barategura uwo muti kandi bibatere ngo tubatwize bitandukanye tubatwize bimwe sanga je nije kuyobora abandi bakiga kiri muri iki giti kitwa umubirizi undi akiga imitsi ngene ikora rero baza gushira hamwe mbona kwishe neza nshawuranyishe kabisa ubu niyo bita umururazi rero yes umururazi umubirizi 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 n'umururazi bitandukaniye umubirizi n'umururazi umururazi ni ikintu kiba mu mwumbati gitumurura nayo umubirizi nayo ni izina ry'iki giti
no kurura k'umwumbati no kurura k'umubirizi si cyo kimwe. Nicaye kirura cyane mu rurazi ndibaza. Ibyo si birarura mugabo ntibirura kumwe ko nk'ubuye hari imiti myinshi irura basi. None nk'umuti ukozwe mu mubirizi no mu rurazi frame hari umuntu yawumira. Umuti ukozwe mu rurazi no mubirizi bicanganye. Aho numvise ko babivanga mu rurazi ni nk'iki. Ni nk'akantu kaba ni nk'izina ndabuze ngenda kikubwira mu kirundi. Umururazi ni kajya kantu wumva uri kurajya umwumbati karura mu mwumbati ubu nawe n'umubirizi n'umuti witwa umubirizi urumva ko bidasa. Okay, kuko umwumbati hari umwumbati utarura hakaba n'uburura. Iyo bavuze ngo ujya mu mwumbati n'umururazi nuvuga ko urimo akantu karura. Umva umururazi n'umwumbati urura. N'umwumbati oya si umwumbati urura. Nesa ahubwo umururazi nakantu kaba mu mwumbati kagatumurura. Noneho kantu karaboneka. Umwumbati urura. Oya nikaboneka. Rero mbatari uwo mwumbati nyene urura. Uwo mwumbati cyo witwa kurura kubera hariho n'utarura. Hariho udafise ako kantu utarura. Akaba n'urura. Urura kubera uwo mururazi urimo. Mugabo nta muntu ashobora kukabona n'amaso kuba kari indani muri. N'amaso no ukabona. Ndaza kokobonwa muri microscope gituma karura twabaza bahinga. Hajya urone abandi bahinga hari indani mu nshuti yabo zari indani hari muri laboratoire iriya yindi nkuru. None ibi biti nta kamaro biba bifise navyo. Aha nubwo norohereza imashini igomba iwusye ubundi nk'akafise akamaro cyane naka kagafise akamaro gusa nkano ko nabandi ko ndiye gutanatiza gatonora nkakashiramo. Ngabo urumva kaba kariko kuri utu nasigaje ku mutwe tworoshe no kugira ngo imashini igire usekure kankango ahasi ngomba kuwanikira ahangomba gutegura umuti w'amazi. Ubundi imashini isyeye hacavamwo amazi nk'ubu yaba ari yo twanikira kugira ngo tuzokure mu ifu naca mfata ipanga ngatemagura n'ibiti ngatemagura cyane nkatandana n'imizi nkayitemagura cyangwa ibishishwa ngatemagura amankanikira amazi ushashira mu mashini bimaze kuma sha mashini isya. Utwo duti tumaze kuma naho kibari kinini ya urumva bivanye nko mu gihe mbwa nk'ikiye iki ntacyo tugikura mu indani iki cy'indani ntacyo tugikuramwo kiretse nk'aka kaba kacoroshe mugabo kijya cyagumaraye ntacyo dukuramwo ikiye ahubwo cyo dukura mu mizi no mu gishishwa cyo dukora mu gishishwa ubona nk'aka kimaze gukura iki gishishwa kiba ari kinini. Aha rero cyo dutegura rero aha ndiko ntegura umuti w'amazi. Umuti w'amazi umuti w'amazi muga iyo ndiko ntegura uwifu mugihe dukenemwe umubirizi sininda kugira nk'ibi bica bintevye ntemagura cananikira hamagaza dukubitana mu mashini isya amafu. Imashini zatandukanye nk'iyi ni isya ibi biba bifite amababi biba bikiri bibisi urumva nk'iziba zimeze kumwe akaba nisha gukubita. Je ndibaza avuze yuko ucushira mu mashini ikasya hakavamwo amazi ariko ngavuze yuko urinze kwanikira mwa mushaka ifu yabyo. None wumva umuti ubukibaye umwe cyane ntubari umwe bivana n'ivyo bashaka babantu bashaka uwo bavanga n'iyindi miti y'amafu bivaye n'icyo barondera. Kuko nk'ubu uye ivyo ntetse nk'uko uye hariho ibivamwo kubera biba byaciye ku mucanwa ariko wanikiye hariho ibindi navyo bivamo mu gihe wanikiye nko kuzuba bivamo kubera izuba muganikiye mu nzu bishobora kuba birimwo muga bikagabanuka kaje usanga rero umuti w'ifu n'uw'amazi ntibisa. Ntibyoroshe mwana ya miti yo mu nshuti ya bose kumbira yobe oya urayitoye cyo kuyikora uramenya amabanga yose urayatwaye aja buca nabo bakora imiti yabo nawe urayikora muje kuhinyanyura. Oya digobwe kwe ubundi rero ibi nivyo mwateye biturabitera turabifise mu mirima yacu twebwe dufise imirima myinshi. Nabonye aho twagiye gutera amadorari narabonye mwaranarimye n'amadorari cyamwe ntimworoshe ndakeze amadorari turayakeneye kugira ngo
nyene ntidusubire kuza turakena ibitoro ngo dukene n'imiti urabona hatiko turagabanya amahera yogiye mu miti nani rya miti iza kugurwa hanze bibaza wivuje nka mu nshuti ya bose hari amadolari atuzanira nta madolari hanyuma rero ya madolari nayo agaca aza kugura ibindi bitakene ibindi canke iyindi miti twe tudakora reka aha tuba turiko turafasha kugira ngo nya madolari aboneke canke ayo mafaranga y'abanyamahanga urabona biranangwa no kugira iby'amahanga y'amanyamahanga kugira ngo agwire kugira ngo akore ibitaboneka ngaha aze kugura ibyo tutashobora kuronka kuko rero nk'uburyo ukivuza ukagura uwo muti w'ikirundi wonka mu nshuti yabo bose nawe ufashije kugwiza ya madolari kugira ngo bya bitoro navyo biboneke none mbaye ko ubunyoye umuti kandi we guteza gukoresha uwo mu mahanga we kugurwa mu madolari ya madolari rero kubera wowe utagiye kugura uwo muti bica bisaba yuko ya madolari acagura ibindi tudafise ngaha madolari agacagwira nuko tuyagwiza mu minsi ntuzosanga yuzuye muri berebe no kuri kwimana uzosanga n'umwana yatembera bazoyatemberana nyene none yagwiriye kabisa ndiko ndabibona ubu dukwigwanaho kubera abo bazungu baduhagurukiye natwe no guhaguruka dukore tagufina ndiko ndabibona mwara nabikoze tagufina ndavye akawa mwateye hariya anye kajya kawa ashindazi kazogira ico gahinduye ijya kawa ni nyinshi n'abandi banyagihugu tuba turabahimiza bo mu nshuti ya bose ko bararima ubwogende batembereza abanywanyi bose twe twabwira ati umunywanyi wese ubundi n'abanywanyi bo mu nshuti ya bose nabo nyine bariko barakarima mu mirimo wawe acabarima zorarima kugira ngo babonye najya kugira dufite amatuta menshi bamwe twagiye turabaha imbuto kugira batere hakiri kare kugira ngo ikizogere twamaze kugakata kamaze kuduza iminago mishasha kugira mu mwaka uza tangure gusoroma cyangwa ko myaka ibitwa diko dusoroma ikawa mbone ko wafashe ibyo bintu hapa ankura mu kazi mu ubwo yatubonye ndiko ndagukamera nabonye ko yabibonye ahubwo urankuje mu kazi akaraba reka nzimye nabone tuko abo bati muri ko mumena amabanga nyene dukora ibiti namenye ko wafashe ibyo bintu yoca angirira nabi ako bakaba none agiye kuraba hari ivyo barimo barakora hariya aguma araba ndakesa haba mbona ndiko ndamukamera atakubona kuje kukiwa amabanga nani bande bayagutumye amabanga oya bashaka kumenya nyene ingene mukora oyavugisha ukuri ko atabantu bagutumye ugira ngo tumenyesha amabanga mbeho nko uvuze yuko nkaho uri gukoresha intonze ya uri gukoresha bavuze umubirizi wabonye mbwa harimo n'utundi tuntu tuwa hambavu y'umubirizi urabona ko harimo utundi tuntu urana nk'utu aya n'amababi y'ipera ni pera aya n'amababi y'ipera namwe ntimuvyoroshe aya nayo none acafasha iki mwaya mababi y'intuze bivanganije za kubaza uriya mupfumu kuri n'abitu ya nyene bonyarenga turabya ntaze bambwira ujyangiye yabikubarira atari we uganira cyane usanga bambwiye utwishi dutandukanye yaje kumenesha amabanga ntazi kuri ikibanga azaba bakwiruka dadakese ndabona ko wankuje mu kazi kandi byaragiye ndabona batoye mu wundi mwaka bankuye ko uzamenye ko ari wabikoze kazimye nabibona we Nadine ngamu bakurekuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mugacemwo Denda tuntu bohoye n'uduki kutuntu bohoye n'uduki Aho tumenye n'uducayi cyayi kumenye tumota n'uducayi cyayi kumenye n'uducayi cyayi ashmengo ni cyayi rero kuno tumota neza au chewanga ngono jani ya bardu chaicha ya uru munyamitwe kwe
abagiye kurongo cyabanikira rero atari kamaze gateretse kubanza kumuka kujyamo amazi naho bumenya gute utwo muvanga niyo nayo mababi y'intuze ya nutwo aho mumenya gute utwo muvanga ingene tuba tungana nayo mababi are mushaka gukora umuti nyabaga ndawimbwiye hono bimenya rero hari ibindi muza kuvanga ntabona nabyo nashobora kubera avyo muza kuvanga ntabona navyo bisumba ivyo niyo nkonze umuti wobabara kandi nonza ndivura waba ukironka amahera nawe nirushaka amahera ngume ngwara reho ugira uronka amahera nshinja kuyivuza sha urikunda kweri ndayibonye umva wanka ko nobimenya kugira ngo ngwaye ce ndawikorera kugira nze ndaza kwivuza nawe usiga gukora mu nshuti ya bose watanga gukora mu nshuti ya bose ryari nawe nda no mu nshuti ya bose ari y'abana n'ibyo uri kuragora urabitse abana baburabira ubwana n'umuntu akuravye ubona ko uruma naye kuri kubitemera hasi niho byagenewe none ibi ni biki uri kuratemagura ibi ni biki n'umuti ibi kumenya ngo ni vyakatsi bavyita gute shoge zina ryano shoka ndarimenya canke uraribishije n'abantu bo ngaha ngira ngo barabakoresha inama ati muzoze muravuga ivyo ngaha erega ibintu umenya ntumenye kubivuga kandi ubizi hari ibintu umenya ntumenye kubivuga kandi ubizi gusa muga nk'ibi ivyo tumenya twebwe nk'ibi twe ntavyo tumenya gusa urabona ko kubitema ndabimenya ngiga turi kuratema sindakumva ati kubitema ndabimenya gusa kumenya amazina niho bigoye naye nk'ubu ndabona n'ibindi wavanganije ngaha ibi navyo nibiki ahavanganije byinshi rero kwicara tugasigura rero urabona ko ariko bakwigisha ubupfumu mbona ivyatsi vyinshi bitandukanye tugiye duteka akayi mugira muteka akayi n'akayi bagakatira hasi none namba ari nk'icayi c'ishirahamwe ishirahamwe rero niyo bakatira ibintu hasi hama gaca babiri uhetse icayi ukazishira mu ndobo zigakwigwa mu ndobo ntizokwigwa icayi cyo guteka icayi c'abantu benshi yewe nawe watanga gukora mu nshuti ya bose ryari misiyo irarugenza naye nk'ubu nk'imiti umaze kumenya gukora ni nk'ingahe kumenya gukora icyo kibazo ko kigoye none maze imisi uhakora uhagira ibyo bavangavanga ntububibona yuko wogwara nawe ntiwikorere umuti ngo wivure uburyo wikorera ukivura ugaca umenya uvura iki arewe nta munsi n'umwe wivura rero niko byo nsanze nicaye ngaha ariko ndawuteka ariko urabuteka naho usanga genzi bigusa abandi nabo bazi ibindi usanga wowe uzi gutemagura gusa abandi bazi ibindi ubundi rero akazi ujejwe n'aka ko gutemagura
ibi byatsi mukoramo imiti mu bintu byose harabamwe abayede abafundi abenjeniyeri hari urwego butariko hariho hejeje gutemagura igice gikurikira kica kibikiye nshashikiriza bakampa ibindi nkatemagura ntusubira kuja kuraba ivyo yatemaguye ico bagomba babihinguremo hama ibindi byo gutemagura gace bitemagura bande gashe none wewe wamba mu kazi kamwe nta mubuzi ivyo utemagura nawe wewe wamba mu kazi kamwe nta mubuzi ivyo utemagura nawe ruhuka ega biraruhisha ndaguhe wumva biraruhisha umva ntubo bibuze ahubwo baba baguhara akaruhuko ego ati rero urazi nko gukora nk'imiti nk'itatu rero nk'itatu yaje nabonye maze gukora itandukanye ni myinshi ndamaze kugira nk'irenga itatu nk'ibi uri kuratemagura niba heza kubikora hazovamo umuti uvura iki hano ndakubeshe kabisa mbwira shamwe irenda kugira inama uzoca ugenda ku muganga yitanga ati ujya muti nabonye bako baratema umuti barinda gutemagura uvura iki wewe ngira yo guhinyisho irutiyo nogu ceshakiye wawe uko no musiriwe turi kumwe umuganga nawe yamari mu bindi ariko yakira abagwayi nico gituma mbajije wewe yakubwiye umbaze oya siwe yantumye none wotemagura nawe ibintu utazi iyo biherera cyangwa utazi ico bikora oya ega abantu kitiyo mburiya mugabo yicaye hariya jejwe kinga hari umugabo nabonye hariya inyamba agapira k'inshuti ya bose ujya nawe akora iki nawe nyina jeje gutemagura nyine mbona akora nyene ngaha shaka kutubwira ati ni mukora uko niko uno munsi mukora ano mushefu wanyu niko nabivuga gusa aho bigoreye ntasanga nawe nari karakora urumva arabakoresha mugabo bigoreye usanga nawe nyine ari karakora sinzi impamvu je muga nkajeyo bakampa nokweretse ukuntu ndabakoresha we ntiwokoze navyimenyera utangazwa n'ukuntu ari umushefu wanyu abakoresha muga uhinduka ugasanga nawe nyene karakora ahubwo usanga ari uko tutabimenya usanga atari umushefu usanga atari umushefu tutabitse kana uratera inkuru kwe yakwera nkumva ndi jenyene bijya bintu navyo mwashanje bijya mwashanje hajya navyo nibiki gendera onye sindavyibuka n'inkubi ibintu byose twasanje no byibuka ko ari byiza ndabona n'ibindi bintu biri mu gacupa ngaho sinzi nivyo navyo nibiki ngire ruhusha naguhukanwa ko none oya rene imbere yuko ntwa sindavyemereye rero ko ntubanza kwambwira ati tungoma ndaguhe tuzakuvura ingwara nini hanige ko kuvura inzara egane n'ubwoko bwinshi aha wishonje ufata agacupa kamukinwe ona ibintu byakozwe mu bintu nk'ibi byose ubona utohaga uguma wahaze cyanda kurekewe ndabona umengo ugomba kumpinyisha ushaka ubwa mbere natangwe kubaza ngaho umuti uri kurakora base kumbwira ubundi ko ndakora icyo nibuka nuko umuti ushobora kuvura nicyo wibuka gusa wibuka cyangwa utompamagara niwaheza wavuze nabonye n'amashiga ngaho bavuze yuko ngo no kuwuteka ngo babanza kuwuteka nta bindi muvanganya byose ntibyobura ntibyobura kweri kuko burya indwara ziragoye cyabaye mugangira ngo ashingira ntiwigera urwara uzi ibi bintu nk'ibi byose naho uhekenye ibabiri imwe nk'inzoka ntubukiza inzoka hasi kubera ko hariya anye kwa muganga ahora atubwira ngo tugende kwiteza inkingo ndashobora guca ndakiba nkaca ndakanywa ugacuka hama ndakanyoye simba nzi ico kavura mugabo
Genza numva uwo munsi merewe neza mu mubiri njamugati kabundi nani akabasi bakita gute akakatsi bakita ngwiki mbwira nta na kimwe uriya mushefu wanyu ntavyumve rega we navuze ko nabagutera makinge ko ari giyo atari umushefu gari wari katobora ivyatsi bamutege nkuku bamutegetse ibase yose kumara ari garato ngopfa uhura naheje ndabizo nko ashaka nkaca ndamufasha ndamufasha niho bitandukaniye rero nka Jesse no kubwira wumfasha mugabo birakora ni birebire Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Simo kombo nukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none nukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye ikigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba mbewe urakomeye inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 247 canke kuri 79 766 951 kaze namwe mugacemwo